Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi abakunzi abavandimwe inshuti abagenzi ababanyi mwese mudukurikirana kuri iyi shene yacu ibatohoreza amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi no mu karere mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni inkuru nziza ku banyapolitike bahunze igihugu c'u Burundi, ni inkuru nziza mu bihugu vy'ibibanyi, ibihugu bikaba igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi mu karere hose. Inkuru nziza iriko iravugwa nuko umushikiranganji mu vyo ajejwe yaraye asubiye kwerekana ko imipaka imbibe y'ibihugu yugayiwe ishobora kuba igiye kugururwa. Ni ikintu abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi b'Uburundi canke Abarundi, Abanyarwanda bipfuje kuva kera hose. Kuri kino gihe rero umushikiranganji muvyo ajejwe w'Uburundi yaraye asubiye kuvuga ko ngo n'ibihugu biriko biraterana amasase ngo imbibe ziguma zuguruye, narirya ngo Uburundi n'u Rwanda ata masase bariko baraterana ngo ivyo ntivyobuza ko imbibe zigomba gusubira kugururwa nk'uko uyu mushikiranganje nyene mu vyo ajejwe yaciye abishikiriza. Benshi rero bavuze ko biboneka ko vyoba ari agakuru keza koba kagiye gushikira bino bihugu vyacu, bihugu vyo mu karere. Ni mu gihe kandi hariko haravugwa abanyapolitike bahunze harimwo General Major Godefroid Niyombare yagirizwa kuba ari we yari yinyegeje inyuma yo kuba yaragiye gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibintu bikaboneka ko rero uyu Godefroid Niyombare ngo yoba yaraganiriye na leta y'u Burundi, abatwaye igihugu c'u Burundi muri kino gihe bakaba hari ivyo bariko barumvikana, hoba abanyapolitike bahunze mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'abahunze mbere yaho babona ko hari ikintu kidasanzwe cari kigiye kuba ngaha mu Burundi bagasimba hakiri kare. Ivyo rero bikaba bigenda bivugwa bishikirizwa vyerekana ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye inyuma yaho barondeye ngo u Rwanda rubahe abahunze, rwirukane impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ku nguvu, ariko ico gihugu kikanga kikarahira kigatsemba, bakavuga ko batohirahira bonona amategeko mpuzamakungu bateyeko igikumu, amategeko ya HCR nyine ajejwe gukingira impunzi. Bararahiye bararengwa ko batohirahira batanga izo mpunzi. None muri kino gihe bikaba biboneka ko Varisito Ndayishimiye abona ko vyanse muko kwanka kose, akaba rero yarafashe ingingo isubiramwo yo kuraba ko bogira ivyo bumvikana nabo bagiriza ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 batembagaza umuhisi Petero Nkurunziza. Ibintu rero biraboneka ko bigiye kuba vyiza niba ubushikiranganji bwatanguye kwemanga ko imbibe zoba zigiye kugururwa, coba ari igikorwa ciza kuri leta y'u Burundi n'abategetsi bayo boba bafashe mu ingingo yo kugurura imbibe zihuza abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi mu buraruko, mu Rwanda no mu Burundi ngaha nyene. Ni mu gihe abategetsi bo vyahora biboneka ko basimbira ngaho i Kigali mu Rwanda
nyamara abenegihugu bato batoyi atanuwurekuriwe kurenga urubibe ngo ajabuke arabane n'umugenzi wiwe bari basanzwe bagenderana na mbere yuko izo mbibi zishigwako n'abakoroni. Nayo muri rya shirahamwe rijejwe abanyororo imbohe ngaha mu gihugu c'u Burundi rimaze iminsi ririko rirazunguruka mu mabohero, inyuma yaho umushikiranganji no mu vyajejwe ariko araraba agatunganiriza abanyororo bapfunzwe canke imbohe ziboshe ku karenganyo zahejeje umunyororo zaciriwe ibihano zahawe. Hari ngo abo baba bagiye gutezurirwa bakarekugwa bakazoja muri kirya kigongwe c'umukuru w'igihugu nyene, bakaba bagiye gutaha bahejeje ibihano vyabo, nabo ngo bakaba barumvirijwe baganira n'uwo mugwi wariko urazunguruka mu mabohero atandukanye, ibohero rya Gitega, ibohero rya Ngozi, ibohero rya Mpimba na Rumonge n'ayandi mabohero atandukanye uyo mugwi wagiye unyuramwo. Bunyoni nawe ngo yoba ari mu baba bagiye gutezurirwa inyuma y'ibiganiro bikomeye cane vy'abanyapolitike, abajenerali bakomeye, abajenerali batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi basabira Generale Alain Guillaume Bunyoni ko yotezurirwa akarekugwa akagirirwa ikigongwe, hama akaburana yidegemvya ari hanze, akanabona akaryo ko kwivuza ari hanze yidegemvya ataboshe, ngo vyomufasha no kwivuza neza bakareba ko yakira. Ngo ico azoba atarekuriwe ni ukurengana imbibe z'igihugu, akaho azoba azoguma acungerewe ariko yidegemvya ari hanze y'ibohero. Ngo mu makuru dufise rero Varisito Ndayishimiye ngo yoba agiye kugira ikigongwe kwa Generale Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bati General Major Varisito Ndayishimiye yoba yaratanguye kwiyamamaza, ibikorwa ariko aragira ni ukugira yigaragaze neza canke aboneke neza ku banyagihugu b'u Burundi, babone ko ari umugabo w'ijambo n'ijunja, ko ari se Barundi atwara abarundi bose, atwarira bose. Ngo ivyo bikorwa ingimvo zoba bikoze kugirira General Alain Guillaume Bunyoni ikigongwe, ngo ni kimwe mu bikorwa bizomufasha kuzoronka amajwi menshi canke kuzoronka akaryo ko kwitoza mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 nk'uko amakuru dufise, amakuru ava mu masoko yacu agenda adushikira, agenda avyemeza. Ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kuba ingorane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero ubutegetsi bw'igihugu cacu c'u Burundi bubandanya gukora ibishoboka vyose kugira ngo batunganye igihugu, ariko narirya bikaboneka ko ngabo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ashira mu bibanza ari abasuma, abanyonyezi banyonya itunga ry'igihugu. Ikindi kandi nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ngatahura abo banyonyezi ntaca bahana. Ngo biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ari umusuma, umunyoni wa mbere anyonya itunga ry'igihugu. Kuva atahura abasuma ntabahane, ntabakure mu bibanza, gashiremwo abandi, agaca barekeramwo, ngo biraboneka ko nawe ivyo vyose babizi. Abo basuma barazinanye na Varisito Ndayishimiye, harya yoheraheza akamukura, nawe yoca yerekana canke agaragaza ubusuma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakoze. Twarababwiye inkuru y'ukungene General Alain Guillaume Bunyoni kuba apfunzwe, kuba ari mw'ibohero, atari uko Bunyoni ivyaha yagirijwe n'ubutegetsi ari vyo vyaha Bunyoni yakoze.
Bunyoni yakoze amabi menshi ayakorera abenegihugu b'u Burundi ariko ntago ari vyo yahagarikiwe, sivyo yafatiwe, ahubwo Bunyoni yafashwe ko yari atanguye kwereka Varisito Ndayishimiye ko bagomba guhagarika kwiba, kunyonya itunga ry'igihugu hama bakubaka igihugu. Varisito Ndayishimiye ntiyaciye ashima ko Bunyoni amweretse ko bagomba guhagarika kwiba itunga ry'igihugu, ahubwo bagafata iya mbere bakaja kubaka igihugu, bagatunganya ivy'igihugu kuko itunga ryo bararifise. Ndayishimiye yemanga ko ariwe atunze mu gihugu c'u Burundi. Benshi bari bazi ko General Alain Guillaume Bunyoni ariwe muntu atunze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko Varisito Ndayishimiye burya niwe mugwizatunga akomeye. We yaranavyivugiye aravyemanga ati uwumva ko afise, uwumva ko atunze azoze duharure dushire harya tubare. Ivyo nivyemeza vyerekana ko Varisito Ndayishimiye ariwe yanyonye igihugu akakiba no gusumvya General Alain Guillaume Bunyoni, ariko Bunyoni we yarahejeje ko agaruka ku neza y'abanyagihugu, ku neza y'abenegihugu, atangura kuvugisha ukuri ko bagomba guhagarika kwiba, ahubwo bagakorera abenegihugu, bagakorera igihugu c'u Burundi kugira gitere imbere nk'ibindi bihugu duturanye canke vy'ibibanyi ngaha mu karere. Murazi ko u Rwanda rwahuye n'ingorane, hakabamwo jenoside yakorewe abatutsi, honyabwoko nyene ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Igihugu cari carasambutse gisigariye ku busa, ariko abanyarwanda barubatse igihugu cabo kiraduga gusumba ibihugu vyo ngaha mu karere. Vyinshi barazi ukungene u Rwanda rwateye imbere, nyamara u Burundi butabayemwo ingorane nk'izo turi inyuma. U Burundi bwirirwa bwidoga ko dufise ubutare, amasusoro, leminere munsi y'ubutaka bwacu, nta kintu dufise, ahubwo barabwimba baja kubushora. Varisito Ndayishimiye agashira kuw'inyuma agacisha kuwepfo n'akagwi kiwe k'aba CNDD FDD, cane cane akagwi k'abajenero, akagwi k'abasoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikerekana ko hatagize igikorwa bizokwama biguma uko nyene. Uwuzoja ahirahira ko ashaka impinduka zo gutabara igihugu azoca ajanwa mw'ibohero apfungwe, nk'uko General Alain Guillaume Bunyoni vyamugendekeye. Guhagarara ntibikunda, ibintu birakomeye cane. Ahari ari muri koma, aryamye ku gitanda c'abagwayi, kwironderera umuti ntibishoboka, kuvuga ntavuga, kumva ntiyumva, kubona ntabona, ntaraba. Ivyo vyose nivyaciye bishikira General Alain Guillaume Bunyoni, kandi ubutegetsi bw'u Burundi muri kino gihe buriko burarorera, bariko barabiraba ibiriko biragenda bibera muri kino gihugu. Benshi bakaba basaba ko ivyo vyohinduka, hakaza intwaro nziza, intwaro itwarira bose, intwaro itwarira abanyagihugu b'u Burundi, intwaro iraberera n'abanyamahanga bagendera igihugu cacu c'u Burundi. Ingenzi zishika muri kino gihugu zirahura n'ihohoterwa, bamwe bagakubagurwa, bikozwe canke bigizwe na bamwe mu bapolisi bakagombye gucungera umutekano w'abanyagihugu, ariko ntibigenza neza nyine ngaho.
Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.